kizamira umuzi nkomezi boname ndamusenga ntacyo nzomuburana yanyishuriye yamyenda yose ishingiro ryanje ntiritera imbere nimba ari ubundi mupasiteri yoba yaramfutere sindavyumva mwino misi abakristo ntibagitanga rya 10 kambanze ndirimbe kugira ngo ndabe uko amavuta yo kwiyongera bamaso ntucomore urageramiwe ibyaha biri hafi yawe. Oh haleluya, ndagushima uhoraho ukama amavuta yo kumvisha abana bawe kugira ngo baduhe ibyo dufungura n'umuryango wanje. Haleluya. Chopa kala sakala baba kasa. Haleluya. Urakoze Yesu, urakoze mwami, urakoze. Ingaje ni yawe. Amen. Reka mbe ndasoma ijambo ry'Imana ariko bisaba ko Imana inyongera inkomezi kuko mwino misi je mbona bitari ko bigenda neza. Hari umuvuga butumwa muri Kenya z'ama esprit mu gitabo akunda gusaba muri Ezekieli. Hari amajambo anyohera cyane. Karibu gashami. Karibu kabisa. Uragize neza pasta. Ego. Amahoro. Imisi myinshi gashami. Ni sawa. Yego. Karibu. Ngaho gatebe. Ngaho gatebe. Asha. Genzwa n'ameza. Asha sameza meza kabisa. Nkuko yamenyereye. Kwishengero murakomeye. Babutoyi na babukuru bara. Pasta no kuri turashima. Ariko hari ibikigoranye. Ego. Ibagitanga ibigaracuma n'amashikonga neza. Jewe byonya sivyo ndaba cyane hari ibingoye pasta hari ibingoye. None gashami. Ni biki kutambwira ibyari byo? Pasta biragoye. Cyo kibazo nimwe mushaka kukimfasha. Jewe narasenze ndasenga ariko kwishugwa umutwaro mfise byarase. Ndagenda ryama ariko nibishika mu nda. Abadiyakoni ntibagufashije. Umva jewe ico kibazo nimwe mushaka cyane n'ushaka kukimfasha abadiyakoni je sibaza. Imana irashoboye. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Bareze Maria. Nukuri narasenze kuva kera sengera umutwaro wo kuronka wo kugira ngo ndonke uwo twubakana umugabo naramubuze. Shopo yaba. Abo twavukiye rimwe. Ba Emerine bawimana bose baragiye kubaka. Ni kibazo fise mu mutwe kubera ikibagiye kubaka kandi ari babi kuri jewe ari je ndi mwiza je nkaguma muhira. Ico ni kibazo fise mu mutwe. Nukuri ndaji wawe nushaka kukimfasha ukansengera nanje nkaronka umugabo. Ni kibazo kiri ku mutwe wanje kitari ku mutwe ku muntu wari we wese kiragishinga jewe. Ndagusavye unsengere nakarishengesho ryawe nkekari ryoshika ku Mana neza kugira ndonke umugabo. Nico kibazo. Urizeye Imana gashami. Urizeye Imana karikora ibitangaza. Urayizeye. Jewe ngiye kugusengera nimba wizeye ukwizera kwagutumye wanje. Jewe Pasteur JANDAJANDA ngiye kugusengera mu izina rya Yesu Kristo. Ugiye kubohoka. Abo badayimoni bagutera batuma bakubona ko utari mwiza
ngiye kugusengera shopa shopra kasakara. Vuga ngo amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Vuga ngo amen. Amen. Haleluya. Amen. Ariko gashami hari ikintu kimwe utazi. Wewe hariho ikintu utarakora. Nturigera ushimisha abakozi b'Imana. Haleluya. Nturigera ushimisha abakozi b'Imana. Wongera ushimisha Imana. Gashami urashobora gushimisha umukozi w'Imana mbarira. Ndiko numva muzimbwira ko ukwiye gushimisha umukozi w'Imana. Uri tayari? Uri tayari? Ndagusengera. Ndagusengera katika izina rya Yesu. Amen. Izina rya Yesu. Ubohoke mu izina rya Yesu. Haleluya. Funga maso. Toka shetani. Toka shetani. Toka shetani. Toka shetani. Ndagusengere. 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 Toka shetani. Tugende mu nzu. Ndagusengere. Byimazeyo. Zana ukuboko. Inyatsi zikuvemo. Ufunga amaso. Ufunga amaso. Zikuvemo. Toka izo nyatsi. Toka. Barafata ahantu hagasiba. Kabona kako kubura amase. Yewe bikora ifyaye. Yo wumva amase. Ibingurube zirabirya. Mayeri. Ibiki kusi. Ni sawa. Ni sawa? Umeze neza? None ntubibo. Abakuri imisi. Nameze. Yawe kayenda kurose nari ndagukeneye kabisa. Warunkeneye? Nari ndagukeneye. Burya nari nje kukubwira ubutumwa bwiza bw'Umwami Yesu. Ubuke. Umwami Yesu yaragupfiriye. Nico gituma nje kugira ngo nkubwire ubutumwa bwiza bw'ijuru. Haleluya. Ndakubwire ukuntu Yesu yemeye kubabazwa ku musaraba kubera ibyaha byanje nawe. Je uraheruka urazi ko twanywana inzoga, twanywana kameca, twanywana umudiringi, ntuvyibuka, twanywana kanyanga, ariko no munsi ndaririmbira Imana, ntakorera Imana. Haleluya. Mpwemu zikamanuka, mpwemu ikamanukira. Nico gituma rero nje kukubwira ubutumwa bwiza nawe wihane. Mayeri, hinduka Mayeri, mu izina rya Yesu ndagusaba uhinduke. Mbo muzungu. Igituma wama uriranga indimo zawe ntizigenda neza nuko udatanga ibigira 10 n'amashikano, nuko udasoma iki gitabo cyera arico Bibiliya, nuko atamusi numwe ufata indirimo ngo uririmbire Imana. Uravyumva? Nico gituma kenshi indimo yawe, uyu murima wawe wamuvuga ngo abagoronome ngo baze kugupimira, ngo baze kugira twegera abakozi b'Imana tugufashe mu izina rya Yesu. Wavyumvise? Wahejeje? Umviriza ndakubwire wa mugabo we, nimba wasaze. Jewe Imana ndayizi. Imana senga sisutamitera ingurube. Imana senga ni yazanye ishwagara ryo kuvura umungwarara.
Imana senga ni Imana itugushiriza imvura mu bigori byacu bikera. Iyo Mana yawumbwira ngo nisome ibitabo vyera nakanyangirera. Urumva? Ngo ntange vye 10 atazokura ngaha. Je mfise abagenzi batatu, tunywana kanyanga, tunywana umudiringe. Uwo Yesu wanje, uwo Yesu vuga si marafiki yangu, sindana muzi, nimba waborewe izo mpemu. Nimwe muzana umupfumo ngaha. Mutuma abantu.